Je uringa. Chembe muri dushe ko habaye. Oya ni kwimana. Allah. Nta na kimwe no kuri kwimana nta na kimwe. Ntacyo itegure hanyuma umuherekeze urabona ko amasagiye. Yego ingene itegure hanyuma ndaguherekeza. Cyane ariko wewe. Rero akantu nyegeje. Oya. Oya no kuri kwimana nta na kimwe. Nta na kimwe shi. Oya nta na kimwe shi. Okay. Ashiri mbwira. Oya nta na kimwe. Nuko mushavuze ashiri. Oya nta na kimwe. Ahubwo gusa ndagusaba uresime kugira ngo nanje ngende koga. Oya hinge kwanza none manzi ugenda ikuzaniye kwanza. Jesime yanjira kanye ejo bayimeshe rasa. Aho naho nuko miyambure. Ko miyambure. Ne hari na. Oya shiri. Ana kimwe shusho. Oya no manzi ribwire kwanza. Oya nukuri. Allah. Wicaye urazunguruka uriyumvira ubona ko ngaho ariho woza kwicara none aho nahicara sahi wanje haraho ni miliyoni umviriza rero ndakubwira ivyo bintu uri kuriyumvira nabimenye shaka ufute mu mutwe nk'igikunda uwo mupfu muri kuriyumvira kujako nta na kimwe azopfa kumariye nawe warangengaye none nkaho hansanze bigenze gute wowe urafise ahantu uwo mpungira urahafise nta na hamwe jewe uzompungira wibagiye ko je dukundana nawe dukundana ni dayimoni no kuri kwimana wesh hariho amajambo uzoza uravuga wabanje kuyiyumvirako ikindi ngira ndakwihanitse ntuzosubire kwiyumvira kuja mu rusengero ngo ugiye gusenga n'umunsi uyu umwe none hari umuntu ashobora kuba adasenga ndayire nta n'umudayimoni baho mu izina rya Yesu Allah mvize ndakubwira wowe nta kintu na kimwe ushobora kunyirukanisha gihari ikindi rero ngira ndakubwira ico cyanzanye ngomba ko jewe nawe tugira dote ducanga amaraso je na wewe tugira mariage ni mu nyuma ngomba ko dukora dote yiwacu ni ukuvanga amaraso je na wewe dukora dote yego ahubwo umusatsi Allah Usanze ngaho no kuri kwimana ari nje gusenga ngaho none nsanze hugaye ukomeye wese nakuje gusenga wewe urumva none mbuza gusenga kubera ikintu kuri kwimana ibintu buje murabizi wewe nari umuntu yoba hadasenga wewe mu mutwe urakomeye neza zokubuza kugeza ryari basi mbabarira sinzosubira kandi wowe urashavuze sinzosubira nzobisubira ngene nitawa telefone igendaje ariko juno muntu kwi mana umfashe n'ukuri kw'Imana ni kuburwa mu buzima bw'amadayimoni nyene ukunyene n'ukuri kw'Imana nyene ukunyene
rero wewe duhanye amasaha ntuza ya masaha nyene wabonye ingorane oya shirisi umwanya munini n'ukuri ntebe oya we nikomeze none washavuye shokenye oya sheri oya reka yewe gusa je ndafise ikibazo ndafise ingorane imwe mbi urazi ndakubwira ikintu kimwe ni nk'ibanga ngomba mena mugabo nubwo ngomba ndarimena mukaba urumva she wakirofa we ivyo wagomba uvuge nibiki oya urumva nagomba ndakubwira yuko muhira hari ku nyama wagira wibaraguze ivyo wibaraguze nagomba ndamubwira yuko umukozi yacombye ubugari bunini ku nyama akabenzi tuza kurya duhage shushu nukuri wagira umene ibanga umviriza wa mushenzi ukazihenda ukavuga n'ikintu na kimwe ayo maso nzoyakurayo oya nta bijya ntabyo nzovuga n'ukuri kw'Imana we nibiki wewe none ujya muhungu muronderera iki ujya n'urukundo rwanje jya n'urukundo rwawe umviriza mwana muto ndakubwire uri mu gakino utazi aho ntuzi ko nogukorera ikintu utadapfa wibagiye uwo muriko murahangana ntawuzi neza wewe umvogerera iki waje kumvogera nkande wewe